Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Ibintu ntibyoroshe na gatoya mu Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye aramaze guhemukira bikomeye cyane igihugu c'u Burundi kugeza naho abarundi isinzi bari kuvuga ko igihe kigeze kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye akurwe ku butegetsi amaze afatwe apfungwe ajye gupfungirwa igitega nkaho General Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere apfungiwe, kuko abenshi barahamya ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze guhemukira igihugu ku rugero utarigera rubaho, aho benshi bavuga ko abategetsi bose barwaye Uburundi nta wigeze ahemukira abarundi nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze guhemukira Uburundi. Benshi bakabona ko aramutse ahejeje iki kiringo igihugu c'u Burundi cyaba kimaze kwinjira mu icuraburindi rikomeye cyane na rirya benshi barundi bavuga ko igihugu cyamaze kwinjira mu icuraburindi kubera ubube gito bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yatumije abajenerali nka bose mu biro byiwe, akaba yabagirishije inama ikomeye cyane, ariko amasoko ariko aradushikira akavuga ko nyine iyo nama atakindi igamije ari ugutera u Rwanda, aho yasabye abajenerali nka bose kumushigikira muri uwo mugambi afise ubwayitse wo gutera u Rwanda, maze nawe akabemerera ko agiye kujya abaha ku mafaranga ariko arahabwa n'igihugu ca Kongo. Ibyo akaba ari ibintu bigayitse kandi abarundi isinzi bavuga ko bigiye kubatura mu manga ikomeye cyane, kandi bemeza neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye umugambi afise atawundi uretse kurimbura burundu igisoda c'u Burundi, kuko biraboneka neza ko ahantu agejeje igisoda c'u Burundi akigejeje ahantu habi cyane, kugeza aho igisoda c'u Burundi kimaze gushiramwo abasoda benshi bakaba bariko baravuga ko n'abasigayemo bagiye kugiheba, abandi bakaba bari gutoroka bakajya kwifatanya n'imitwe itwaje bigwanisho irwanya leta y'u Burundi icumbitse ku butaka bwa Kongo, kuko babona neza ko ubuzima bwabo buri mu kaga kubera intambara zikomeye Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabashoramo, kandi bikaboneka neza ko ari intambara abasoda b'u Burundi bari gupfiramo ku bwinshi. Murazi abasoda b'u Burundi bari gupfira mu ntambara muri Kongo, aho ku munsi hicwa abasoda b'u Burundi batari hasi y'ijana, ibintu biteye ubwoba kandi byerekana neza ko igihe kigeze kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye afatwe apfungwe aho kugira ngo agumye yangiza igihugu. Hari amakuru ahambaye cyane tugira ngo tubashikirize arabana n'ibiriko biravugwa mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kugirana inama n'abajenerali nka bose bakumvikana ko bagiye kurunda abasoda benshi cyane ndetse n'ibigwanisho bikomakomeye ku mipaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda, amaze bakitegurira gutera ico gihugu c'u Rwanda, nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye akunze kuvuga ko u Rwanda ari umubanyi mubi, kandi akavuga ko abanyarwanda atari ikibazo ahubwo ikibazo ari ubutegetsi bwo mu Rwanda, aho yakunze kwikoma Perezida w'igihugu c'u Rwanda General Paul Kagame, akavuga ko agiye gukora ibishoboka byose agafatanya n'abashaka guhirika ubutegetsi bwiwe, ariko akabona nta kundi yabigenza kubera azi neza ko abanyarwanda yaba bari mu gihugu yaba bari hanze y'igihugu bakunda ubuyobozi bwabo, akaba yahibonye ikintu gishoboka atakindi uretse gutera igihugu akarwana n'igisoda c'u Rwanda, amaze agashika i Kigali. Ibyo benshi bavuga ko ari nk'inzozi kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko atakigera abishobora, kandi ko ingabo ziwe FDNB zitakigera zihagarara imbere y'ingabo z'igihugu c'u Rwanda RDF. Benshi bakamuhanura guheba iyo ntambara, ariko arashoramwo abasoda biwe kuko bazicwa atanumwe uzagaruka mu Burundi. Akaba ariyo mpamvu benshi mu Barundi bashavuye bakavuga ko aho kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye agumye amena amaraso y'abana babo, bapfuma bakamufata bakamupfunga nk'uko nyine n'abandi byagiye bigenda, kuko biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze gutura igihugu c'u Burundi mu manga ikomeye cyane mu bisata nka byose by'igihugu, kugeza naho asigaye yemera kwirongera amadolari nawe akemera gutanga ubuzima bw'abana b'abarundi. Imvano nyamukuru Perezida Evariste Ndayishimiye ari kwereka abajenerali ndetse n'abarundi bari kumubaza intambara agiye gukoshora ku Rwanda ico izamara, ariko arababwira ko agiye kuzana abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 barongowe na General Godefroid Niyombare, umujenerali akomeye cyane kandi umujenerali wagiye ukora imirimo itandukanye
aho yabaye umugaba mukuru w'ingabo akongera akarongora iperereza mu Burundi. Ibyo byose nyine bigatuma Perezida Evariste Ndayishimiye amutinya kuko azi neza ko afise amabanga menshi y'ubutegetsi. Byongeyeho kandi Niyombare akaba yaranabaye ku kirimba c'umukuru w'igihugu c'u Burundi umuhisi Pierre Nkurunziza. Ni ukuvuga nyine neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye abonamo Niyombare umutambamyi ukomeye cyane, kandi akaba azi neza ko abarundi isinzi bakunda Godefroid Niyombare kubera ko yaragiye kubatabara akabukoraho ubutegetsi mumaze imyaka myinshi bapfukamye mu nda. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko igihe Niyombare azaba agihema umwuka w'abazima atamahoro azigera abona ku butegetsi bwe. Akaba ariyo turufu ari gukoresha abwira abajenerali nka bose ko bagomba gufatanya bakamujya inyuma maze bagatera igihugu cy'u Rwanda kugeza igihugu cy'u Rwanda cemeye kikabaha abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, abo Perezida Evariste Ndayishimiye yagiriza ko ari nabo barongoye Red Tabara imaze iminsi ikora ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi bigahitana bamwe mu nzego z'umutekano ndetse n'abanyagihugu, byose nyine bikozwe ku buruyeri rukomeye cyane, aho biboneka neza ko inzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi zidacungireye neza imbibi zacyo, kuko Red Tabara irinjira mu gihugu ikica abo ishaka kandi igasubirayo ataco yinona. Ibyerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kwangiza inzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ikibabaza abarundi kurushaho nuko Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko uwo murwi Red Tabara ucumbitse ku butaka bw'u Rwanda kandi ukabuhabwa byose na leta y'u Rwanda, mu gihe bizwi neza ko Red Tabara iri ku butaka bwa Kongo kandi ko n'ibitero biza mu Burundi biba bivuye ku butaka bwa Kongo, kandi bikaba bizwi neza ko hari n'abasoda b'u Burundi ndetse n'imbonerakure bamaze imyaka 2.5 bariko bararwana na Red Tabara ku butaka bwa Kongo. Ibyerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yacanye mubano n'igihugu cy'u Rwanda ku nyungu ziwe bwite, ategeze awucana n'u Rwanda ku nyungu z'abanyagihugu, kuko yaba ari ku nyungu z'abanyagihugu ahubwo ari gucana umubano n'igihugu ca Kongo gihaye indaro Red Tabara, kandi Red Tabara ikaba ikorera ku butaka bwa Kongo. Ibi byose nyine bikaza byereka abarundi ko Perezida Evariste Ndayishimiye afise ububegito bukomeye cyane, ku buryo asigaye afata inyungu ziwe bwite akazisimbuza inyungu z'igihugu cyose. Ibiriko biratera igihombo gikomeye cyane abarundi bariko baravuga ko igihe kigeze kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye asezererwe ku butegetsi. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko Red Tabara irongowe n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, mu gihe bizwi neza ko Red Tabara yavutse mu mwaka wa 2011, kandi icyo gihe Godefroid Niyombare akaba yararongoye ingabo z'u Burundi mu gihugu. Birumvikana neza nyine ko atari kurongora ingabo noneho ngo yongere ashinge umutwe w'iciroberi. Ibyerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo ahuruduka avuga rwose ataho biba bihuriye n'ukuri, kandi byerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ubukunzi bw'inda afise agiye koreka igihugu mu manga ikomeye cyane, aho benshi bavuga ko Uburundi bugeze ahabi cyane kurenza nuko bwari bumeze mu mwaka wa 2015, kuko benshi baravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kwica igihugu gusumba uko uwo yasubiriye yakishe, kuko benshi baravuga ko ibintu bibaye mu myaka 3.5 iheze bitigeze bibaho mu butegetsi bw'u Burundi, kuko babona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze guhemuka bikomeye cyane, kandi bakabona ko igihe kigeze kugira ngo asezererwe ku butegetsi, kuko ibyo ariko arakorera abarundi birateye ubwoba. Kandi benshi baramaze no kubona intumbero afise we n'umukuru w'igihugu ca Kongo, aho bafise intumbero yo gutsemba abo mu bwoko bw'abatutsi bahereye ku butaka bwa Kongo bagashika ku butaka bw'u Burundi, bikazaborohera babanje guhindura ubutegetsi bwa Kigali. Bitazigera byorohera na gatoya abo bategetsi, kuko Kigali irakomeye kandi irafise ingabo zirinda. Akaba ariyo mpamvu benshi mu Barundi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari kushora mu ntambara adashobora gutsinda. Bwoko inzara iri mu misokoro, ubukene bunuma ishusho y'ubutegetsi bwa General Neva. Perezida w'u Burundi Major General Ndayishimiye Evariste Neva akomeje kugarukwaho mu makuru kuva yakwihandagaza agatangaza ko ashaka gukuraho ubuyobozi bwa Perezida Kagame. Ni mu gihe nyamara ibintu bikomeje kuba bibi iwe bitewe nuko yananiwe kuyobora igihugu.
Kuva yajya ku butegetsi abarundi bakomeje guhura n'ubugome harimo ubwicanyi, gufungwa, iyicarubozo, kuburirwa irengero bya hato na hato ndetse n'utinyutse kuvuga ibyo ubutegetsi bwa General Neva butifuza akicwa nk'uko nyine mumaze iminsi mubona abaseneri banyuruzwa bakaburwa irengero, abandi bakicwa ku murango izuba riva. Ibi ntabwo ari bishya, birazwi neza ko CRFD mu gihe yari ikiri inyeshyamba yibasiye cyane abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi, aho bahagarika imodoka bakabarobanuramwo ndetse bakagaba ibitero ahantu hose bazi hatuye abatutsi. Ubugome bwa CRFD bwarushijeho kwiyongera nyuma yo kwinjira mu ngabo zayo abahezanguni ba Hutu Power bagizwe n'interahamwe na Exfari basize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu munsi imitwe yitwara gisirikare irimwo uw'imbonerakure uwegamiye kuri CRFD ukomeje kwikwirakwiza iterabwoba ku mabwiriza ya General Neva, aho bari gukora ibintu bibi cyane kandi biteye ubwoba. Imitwe yitwara gisirikare yica abantu benshi mu bwicanyi ndengakamere cyane cyane ibasiye abatutsi. Ikigamije ni ukumenesha abatutsi b'abarundi bakava mu gihugu bagaha umwanya kuri leta Ndayishimiye wo gushinga igihugu gituwe n'ubwoko bumwe bw'abahutu. Ibi Ndayishimiye yasanze bidahagije, bityo ahitamwo kwagurira ingengabitekerezo hirya y'imipaka y'u Burundi, aho yohereje ingabo z'abarundi n'umutwe w'imbonerakure mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aho muri Kongo kugira ngo bagire uruhara mu gutsemba abatutsi b'abanyekongo bafatanije n'ingabo zivuye mu ihuriro rya Tshisekedi arizo FARDC, FDLR ndetse na za Mayimayi, Nyatura ndetse n'indi mitwe itandukanye ibarizwa ngaha ku butaka bwa Kongo. Mu by'ukuri bimaze kugaragara ko ingabo z'u Burundi ziri gushirira ku butaka bwa Kongo, nyamara nta mpamvu igaragara bagwanira uretse kuba abacancuro ba General Neva, kuko General Neva ariko araronka amafaranga mu gihe abarundi bagomeje gushirira ku rugamba. Inshingano za Tshisekedi ku ngabo z'abarundi ntibikiri ibanga kuko ibikorwa byazo mu ntambara birivugira. Ni umugambi wibutsa jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda ku rwego rw'akarere. General Neva na Tshisekedi barategura jenoside ishobora kwibasira abatutsi mu Rwanda, mu Burundi no mu burasirazuba bwa Kongo. Mbere y'uko azohereza muri Kongo, uyu mutegetsi yahaye amabwiriza ingabo ze yo kwibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, aho babashinja kuba ibyitso bya M23 ndetse n'u Rwanda. Ndayishimiye yibagiza ko asa nk'umuntu wicariye igisasu gishobora kumuturikana isaha iyo ari yo yose. Abasirikare b'abarundi bajugunywe ku rugamba muri Kongo bakomeje gutakaza ubuzima, aho bakomeje gusuzugurwa n'ubutegetsi bwa Gitega. Mu myaka hafi 20 ishize izi ngabo zibona ko zifatwa nk'ikindi kintu kirenze abacanshuro, ahubwo ari nk'igicuruzwa bakoreshwa mu cyamunara kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yironkere amafaranga. Iyi ni ingingo byanze bikunze ihatse byinshi, aho aba basirikare bashobora kwisanga bahatiwe kwigomeka cyangwa kwifatanya n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'abarundi muri Kivu y'Amajyepfo. Ikindi kandi dusubije amaso inyuma, Uburundi burimwo guhangana n'ikibazo gikabije cy'imibereho ya buri munsi. Ibikenerwa byose byarabuze, aho ubuzima bwahagaze ku rugero rwa 84%. Benshi Barundi bakabayeho nabi cyane kubera ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Uretse iki kibazo cy'ubukungu, imibereho myiza n'umutekano ni ikindi kibazo cyugarije Abarundi. Mu by'ukuri ni Abarundi bakeneye ubufasha bw'ubuzima, ntabwo ari Abanyarwanda. Nubwo Ndayishimiye yagiye kuvuga amateshwa ya Kinshasa mu cyumweru gishize, aho yavuze amateshwa ateye isoni. Muri Kongo nzorungikayo abasoda benshi kugira ndonke amadolari menshi, ibindi ntibindaba. Perezida Evariste Ndayishimiye aravuga ko muri Kongo azarungikayo abasoda benshi kugira ngo aronke amadolari menshi, ko ibindi bitamuraba. Biriko birababaza Abarundi batari bake, kandi bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze guta igihugu mu manga ku rugero rutarigera rubaho, akaba anafise umugambi wo gutera u Rwanda, aho yamaze kurunda abasoda benshi n'ibigwanisho bikamuhakomeye ku mipaka yose
yose ihuza Uburundi n'u Rwanda, ariko benshi bakavuga ko iyi ntambara adashobora kuyitsinda kuko niyo muri Kongo yaramunaniye, kuko abasodabe biwe bari kwicwa ku bwinshi. Rero ntago yashobora igihugu kizwi ko gifise ingabo zikomeye kandi bizwi neza ko gifise ibigwanisho bikomeye nk'u Rwanda. Benshi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ubukunzi bwe bw'inda bugiye gutuma asambura igihugu burundu.